Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure Official. Turi kw'igenekerezo rya 16 ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2026. Sangwa kaze muri aya makuru yacu. Muri aya makuru yacu ndababwira ko imirwano ikomeye cyane ikomeje kubera muri teritwari ya Fizi, ni muri Kivu y'Epfo. Abasirikare b'u Burundi bakomeje kwita kuri Isongoye. Abarwanyi batwirwaneho bakomeje gusubiza inyuma ibitero bya FARDC ndetse n'abarundi. Muri aya makuru yacu turaza kurabira hamwe ingene imirwano irimo kugenda mu Minembwe ndetse no mu bindi bice bikikije Minembwe. Muri aya makuru yacu kandi ndababwira ko iby'u Rwanda na Kongo birimo gusubira irudubi. Ibintu birimo kuba bibi cyane hagati y'u Rwanda na Kongo. Igihugu cya Kongo cyamaze kwemeza ko kitazasenya FDLR. Bwana Patrick Muyaya uvugira ubutegetsi bwa Kongo avuga yuko gusenya FDLR bitareba ubutegetsi bwa Kongo. Akavuga yuko u Rwanda ari rwo rugomba gusenya FDLR. Amakuru yizewe akemeza yuko ubutegetsi bwa Kongo bukomeje gutanga intwaro nyinshi muri FDLR, ndetse Kongo n'u Burundi barimo gutera inkunga zino nyeshyamba za FDLR hagamijwe guhungabanya umutekano w'u Rwanda. U Rwanda na Kongo bakomeje kurebana y'ingwe, ndetse biribonekeza ko icyuka cy'intambara kirimo kwiyongera. Ubutegetsi bwa Kongo buvuga yuko abasirikare b'u Rwanda bivugwa yuko bari muri Kongo bagomba kuvayo vuba na bwangu. Kongo ikavuga yuko nta kintu na kimwe kizakorwa mu kugarukana amahoro mu burasirazuba bw'igihugu abasirikare b'u Rwanda bakiri muri Kongo. U Rwanda narwo rukavuga yuko nta kintu kizagerwaho rwose, ko nta mahoro ashobora kuboneka mu karere k'ibiyaga binini, mu gihe ubutegetsi bwa Kongo ndetse n'ubutegetsi bw'u Burundi bakomeje gushyigikira FDLR, kuyiha intwaro ndetse n'ubundi bufasha bwose bagamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Biribonekeza ko ibintu bigikomeye rero. Ibi nabyo turabigaruka ko ido n'ido muri aya makuru yacu. Muri aya makuru yacu kandi turaza kwerekeza mu gihugu cy'u Burundi. Amasasu menshi cyane yaraye yumvikanye mu ntara ya Bubanza, ni muri komine Musigati. Amakuru yizewe aravuga yuko amasasu menshi cyane yaraye yumvikanye ku mugoroba w'igenekerezo rya 15. Ese ni bande baraye barashe muri Musigati? Ese byagenze gute? Aya makuru rero nayo ndayabafitiye. Hari n'ayandi menshi cyane ngiye kubagezaho. Niba utarakanda kuri subscribe ndagusabye ngo ubikore rwose. Kanda kuri like ndetse usangiza abandi aya makuru yacu. Sangwa kaze rero muri aya makuru yacu ido n'ido. Nshuti banywanyi bacu mwebwe mukunda ndetse mugakurikira amakuru yacu kuri iyi mbonesha kure Iyakure Official, ni munyemerere aya makuru yacu tuyahere mu burasirazuba bwa Kongo. Ubutegetsi bwa Kongo bwamaze kwemera ko buzashyira mu bikorwa iby'amasezerano y'agahenge. Ni amasezerano ashyiraho agahenge k'imirwano agomba kubahirizwa kuva ku igenekerezo rya 18 uku kwezi kwa kabiri. Ubutegetsi bwa Kongo bwatangaje ko rwose bwiteguye kubahiriza aka gahenge k'imirwano. Abarwanyi ba M23 bo baravuga ko iby'aka gahenge batabizi. Bano barwanyi bavuga yuko inama zose zabaye batigeze bazitumirwamo, ndetse n'izo nama zose zanzuye iby'agahenge ngo ntabwo bigeze bazitumirwamo.
M23 kandi ikavuga yuko agahenge kose kagiye gatangazwa ubutegetsi bwa Kongo bwagiye bukangiza ndetse bukagaba ibitero byinshi byagiye bihitana abasivile. Dore nk'ubu ngubu M23 iratanga urugero ikavuga yuko amabombe ndetse n'amasasu menshi cyane birimo kwica abasivile mu Minembwe, ni muri teritwari ya Fizi muri Kivu y'Epfo. Muri iki cyumweru dusoje nibwo umuyobozi w'agateganyo wa MONUSCO Madame Viviane Van Dopere yageze i Goma maze akaganira na M23 ndetse bagasuzumira hamwe ibyishyirwaho ry'itsinda rigomba kugenzura agahenge k'imirwano. Iri tsinda rizajya rigenzura yuko iyubahirizwa ry'agahenge k'imirwano rigenda neza. Madame Viviane Van Dopere yaganiriye n'abayobozi ba M23 ndetse amakuru yizewe yemeza neza ko bano barwanyi nabo bemeye gushyira mu bikorwa kano gahenge. Itariki yemeranijweho ni igenekerezo rya 18. Kuva ku igenekerezo rya 18 uku kwezi kwa kabiri, agahenge kazatangira gushyirwa mu bikorwa guhera ku isaha y'isaa 6 z'ijoro. Bisiguye yuko uruhande rwose ruzashoza imirwano nyuma y'igenekerezo rya 18. Itsinda rijejwe kugenzura iyubahirizwa ndetse n'ishyirwa mu bikorwa rya kano gahenge rizajya rikora za raporo maze rikerekana neza uruhande rwangije agahenge. Intare za Sarambwe ariko ziravuga yuko ubutegetsi bwa Kongo bwagiye bwangiza kenshi agahenge, ndetse intare za Sarambwe zikavuga yuko ubutegetsi bwa Kongo nibwibeshya bukangiza agahenge nta kabuza intare za Sarambwe zizivuna umwanzi. Nubwo M23 ivuga yuko agahenge izakubahiriza, ivuga yuko inama zose zagiye ziba itigeze izitumirwamo, ndetse M23 yo ikavuga yuko yatangaje agahenge ku ruhande rwayo yonyine. Biribonekeza rero ko nubwo izi mpande zombi zivuga yuko zigiye kubahiriza agahenge, ndababwiza ukuri ko agahenge katazubahirizwa. Iby'agahenge rwose ni agakingirizo, nta gahenge gashoboka muri Kongo. Ndababwiza ukuri ko ahubwo intambara ya nyayo aribwo igiye gutangira mu burasirazuba bwa Kongo. Iby'agahenge nimubyibagirwe. Ubutegetsi bwa Kongo burimo kwitegura intambara ikomeye, ndetse Tshisekedi n'abategetsi biwe bamaze kwemeza yuko bagiye kurwana urugamba rukomeye rwo kwisubiza ibice byose bigenzurwa n'abarwanyi ba M23. Abibwira rero ko agahenge kaba kagiye kubahirizwa rwose ndabakurira inzira ku murima. Intare za Sarambwe nazo ziryamiye amajanja. Intare za Sarambwe ziteguye urugamba. Abakomando benshi cyane barimo kwinjira mu gisirikare. Intare za Sarambwe zirimo kuronka ibikoresho bikomeye. Hari ubuhinga bugezweho, indege z'intambara ndetse n'ibindi bitwaro biremereye intare za Sarambwe zamaze kuronka. Ubungubu rero igihe kirageze ngo intambara ya nyayo itangire mu burasirazuba bwa Kongo. Ibyo mwabonye byari imirabyo. Ubungubu nibwo intambara ya nyayo igiye gutangira. Ibyo kuvuga ngo nta gahenge k'imirwano, ndababwira yuko nta gahenge gashoboka muri Kongo. Nta by'agahenge. Intambara yonyine niyo izakemura ibibazo biri mu burasirazuba bwa Kongo. Bagiye gukocorana rwose. Uzarusha undi imbaraga niwe uzatsinda urugamba. Naho iby'agahenge byo rwose ndababwira yuko ntacyo bizageraho. Mu yandi makuru akomeye cyane, ndabamenyesha ko icyuka cy'intambara gikomeje kwiyongera hagati y'u Rwanda na Kongo. Hari abategetsi ba Kongo bagikomeje kuvuga yuko bazashoza intambara ku gihugu cy'u Rwanda. Mu minsi ishize Tshisekedi yagiye yivovota inshuro nyinshi, akikomanga ku gatuza avuga yuko azashoza intambara ku gihugu cy'u Rwanda.
Muri iyi minsi rero biribonekeza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zashyize ingufu mu guhuza u Rwanda na Kongo ndetse no gushyiraho amasezerano ya Washington. U Rwanda na Kongo basinye amasezerano ya Washington. Ni amasezerano arimo ingingo zikomeye. Ingingo ikomeye cyane ireba ubutegetsi bwa Kongo ni uko bwemeye gusenya inyeshyamba za FDLR. U Rwanda narwo rwemeye kuvanaho ingamba zarwo z'ubwirinzi. Ubutegetsi bwa Kongo buvuga yuko izi ngamba z'ubwirinzi z'igihugu cy'u Rwanda ari abasirikare b'u Rwanda bari muri Kongo. Niko abategetsi ba Kongo basobanura ingamba z'ubwirinzi zashyizweho n'igihugu cy'u Rwanda. Bavuga yuko ari abasirikare b'u Rwanda binjiye muri Kongo ndetse ngo barimo gufasha M23. Ibi ngibi rero niko ubutegetsi bwa Kongo bubisobanura. Gusa mu masezerano ya Washington, Kongo yemeye gusenya FDLR, yarabisinyiye rwose. U Rwanda narwo rwemeye kuvanaho ingamba zarwo z'ubwirinzi mu gihe cyose Kongo yaba yagaragaje yuko yamaze gusenya FDLR ibangamiye cyane umutekano w'u Rwanda. Muri iyi minsi rero ibintu byasubiye irudubi. Ubutegetsi bwa Kongo bwarihandagaje ku mugaragaro buvuga yuko nta nshingano bafite yo gusenya FDLR ndetse no kugirwanya. Bwana Patrick Muyaya uvugira ubutegetsi bwa Kongo imbere y'ibimenyeshamakuru byinshi yavuze yuko ubutegetsi bwa Kongo budafite inshingano yo gusenya FDLR, maze avuga yuko u Rwanda ari rwo rugomba gusenya FDLR. Ibi ngibi rero ni akamaramaza. Mu masezerano ya Washington, Kongo yemeye ko izasenya FDLR ndetse yari yemeye n'imikoranire yose iri hagati y'ubutegetsi bwa Kongo na zino nyeshyamba za FDLR. Ariko kuri iyi nshuro biribonekeza ko ubutegetsi bwa Kongo burimo kwitarutsa ibyo gusenya FDLR. Ibi ngibi rero byaba bivuze yuko amasezerano ya Washington yose yaba agiye kugonga urukuta. Mu gihe FDLR yaba idasenywe, nta kintu na kimwe cyazubahirizwa muri aya masezerano, ndetse nta n'icyo u Rwanda rwakora kuri aya masezerano, kuko u Rwanda rudashobora kuvanaho ingamba z'ubwirinzi mu gihe ubutegetsi bwa Kongo bukigaragaza yuko burimo gukorana na FDLR kandi imigambi yabo ari uguhungabanya umutekano w'u Rwanda. Mu gihe rero u Rwanda ruvuga yuko ubutegetsi bwa Kongo bwanze gukora ibishoboka byose kandi bwemeye ngo basenye FDLR, u Rwanda rwavuze yuko ubutegetsi bwa Kongo burimo kwigiza nkana, ndetse abategetsi ba Kongo baragaragaza yuko batiteguye gushyira mu bikorwa ibyo basinyiye i Washington. Inshuro nyinshi ubutegetsi bw'u Rwanda bwagaragaje yuko Tshisekedi ndetse na guverinoma ya Kongo barimo kugenda bigura intege mu gushyira mu bikorwa amasezerano ya Washington. None bidateye kabiri birigaragaje rwose ko ubutegetsi bwa Kongo bwamaze kunywana na FDLR, kugeza ubwo Bwana Patrick Muyaya uvugira ubutegetsi bwa Kongo rwose yagiye ku ruhande rwa FDLR, akavuga yuko FDLR nta n'icyo itwaye, akavuga yuko nta ruhare bagomba kugira mu gusenya FDLR, ko u Rwanda ari rwo rugomba kwikemurira ibya FDLR. Mu yandi makuru akomeye cyane rero, reka twerekeze mu gihugu cy'u Burundi. Mu ijoro ryakeye ku igenekerezo rya 15 ukwezi kwa kabiri, amasasu menshi cyane yumvikanye muri komine Musigati. Hari amasasu yaraye yumvikanye kuri kiriya gice cyegereye ishyamba ry'ikibira. Amakuru yizewe namaze kumenya aremeza ko umugwi witwaje ibirwanisho wagabye igitero gikomeye cyane ku ngabo z'u Burundi. Hari umuhari witwaje ibirwanisho utaramenyekana wahanganye n'abasirikare b'u Burundi muri komine Musigati yo mu ntara ya Bubanza.
amasoko yanjye mu gisirikare cy'u Burundi aremeza ko amasasu menshi cyane yaraye yumvikana. Ni ukurasana kwamaze isaha n'iminota 40. Amasoko yanjye mu gisirikare cy'u Burundi aravuga yuko umuhari wagabye kino gitero utaramenyekana. Kugeza ubu nta muhari n'umwe wari wemanga iby'iki gitero. Gusa bamwe baravuga yuko zoba ari inyeshyamba za Red Tabara zatangije ibitero mu gihugu cy'u Burundi. Red Tabara ntacyo iratangaza kuri kino gitero, ndetse nta n'ubundi muhari wari wigamba kino gitero bivugwa yuko cyahitanye abasirikare b'u Burundi 3 hariya muri komine Musigati mu ntara ya Bubanza. Muri iyi minsi Red Tabara yatangaje ko igiye gutangiza urugamba rwo kuvanaho ubutegetsi bw'igikenye bwa CNDD-FDD. Iyo hageze igikoma rero abantu benshi batangira kuvuga yuko ari Red Tabara yaba yatangije ibitero byo kuvanaho ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Red Tabara ivuga yuko ifite abasirikare benshi cyane mu gihugu cy'u Burundi, ndetse ikavuga yuko igihe kigeze ngo bavaneho ubutegetsi bwa Generali Ndayishimiye. Igitero cyaraye kigabwe hariya muri Bubanza, nta ruhande na rumwe ruragira icyo rubitangaza ko. Iby'aya makuru turacyabikurikirana. Umumenyesha makuru wacu Ildefonse Habyarimana yagerageje guhamagara mu gisirikare cy'u Burundi. Umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi General de Brigade Gaspard Baratuza ntacyo yashimye gutangaza kuri aya makuru. Yavuze yuko ntacyo yabitangaza ko, ndetse nta n'itangazo igisirikare cy'u Burundi cyari cyasohora kuri bino bitero byaraye bibereye hariya mu ntara ya Bubanza.